isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masika amahoro y'Imana abane namwe bakunzi b'ibiganiro byacu turi abavuga butumwa bwiza bw'ikanguro n'ubugorozi cyo nitwa Jean Bosco Nduwimana. Uno munsi turaganira kandi n'ubundi tuganira gufasha amagara yacu kugira ngo turushize kugira amagara meza, kuko umuntu ntashobora guhimbara Imana anayihimbaze umubiri nawe uri kuramurya. Ko muri Bibiliya mu gitabo cha Yesaya igice ca 38:19 tubona ko Ezekiya amaze gukira ikivyimba niwe yavuze ngo umuntu muzima niwe azoguhimbaza nkuko ndikunda guhimbaza uyu munsi. Kandi Paulo yavuze ngo iyo turya niyo tunywa canke dukora ikindi kintu cyose tugikoreye gushimisha Imana. Biragoye rero gushimisha Imana umubiri urwaye, biragoye gushimisha Imana umubiri ugumukurya. Buriya impamvu Imana yifuza ko tugira amagara meza ikaba inagerageza guca mu batandukanye batwigisha iby'amagara meza canke baduhishurira ingene umubiri ubungabungwa no kugira ngo tugire amagara meza dushobore kuyihimbaza. Uno munsi rero twashimye kuvuga ku kintu bita acidité de l'estomac. Ni twovuga ko ari nk'ugusasatwa muri esitomac canke kuribwa mu mushishito. Gusasatwa canke kugira uburibwe canke umururumbo mu mushishito. Uno munsi nico twashimye kuvuga ko ibyo biterwa niki. Ubushakashatsi bwerekana ko biterwa n'ibintu bitandukanye, ariko icambere berekana ko ari gukunda kuryagagura. Iyo ukunda kuryagagura umushishito ukama uri mwindya, uwo mushishito wawe wamye uri mwindya bituma utaruhuka kwakira imyambiro ifasha kunoza indya izo bita sike. Izo sike rero hari igihe zica zituma umuntu agira ubwo buribwe cyangwa ubwo busasatwe bwo muri esitomac. Kuryagagura rero ni kibi. Icya kabiri n'abantu barya mwijoro cyane indya bakazirarana mu mushishito. Ibyo navyo bishobora gutuma ugira acidité de l'estomac. Icya gatatu batwereka no kurya ibintu bituma acide iba nyinshi kugira ngo indya zinoge, cyane cyane nk'abantu bafungura inyama. Batwereka ko inyama zimara hagati y'imisi 3 gushika ku misi 5 mu mushishito kugira ngo zinoge neza. Muri processus yo gusyebwa mu byo bita digestion, inyama ziraramba gusumba ibindi bifungurwa, zimara hagati y'imisi 3 gushika kuri 5. Iyo tuzifungura rero kenshi kandi cyane bituma acide yiyongera. Cyo kimwe n'abantu banywa amata y'inka, cyo kimwe n'abantu bakoresha isukari nyinshi, ibyo bintu byose biratuma umuntu agira acidité de l'estomac. Hari n'ibindi byinshi, kunywa icyayi, kunywa alcool nyinshi, kunywa ikawa, ibyo byose bituma iyo acide mu mushishito iba nyinshi, kubera ko umubiri ukuntu Imana yawuremye hari imwe ibintu biwugiyemo directement uco réagissa, uco bigaragaza ko ubangamiwe. Rero nkuko twama tubivuga mu byigwa nkene by'amagara, iyo umuntu ashaka kubungabunga amagara abanza guhagarika bya bindi, hagarika kuryagagura. Ikindi si byiza kurya ukongera ukanwa amazi, unwa urya canke urya unwa uvangatiranya. Yanywe mbere iminota 30 mbere yo gufungura, hamubone gufungura. Canke nimba byashitse ukarya utayanyoye, fungura. Numara gufungura rindira amasaha 3 ubone kunywa amazi. Indya zimaze kunogerezwa neza mu mushishito, zamaze kuvamo ahubwo ziriko zirarangiza kugira ico bita digestion, ingingo z'umubiri ziriko zirabirangiza, ubone kunywa amazi. Nayo ubundi yanyoye ukarya ukanwa uburi kurigirira nabi. Ikindi hari indya abantu bavangatiranya zitavangwa. Si byiza kuvangatiranya ibyamwa bimwe n'imboga, cyane cyane ibyamwa bitanga umutobe, amananasi, imiwi, imicungwa, imyembe, papayi. Ibyo byamwa ntibivangwa n'imboga. Ntiworya imicungwa gucujya isombe, ucugirengarenga, imikubi, imisomasoma, amashu. Ibyo byamwa ubivanze n'izo mboga nta nkeka umushishito urabangamirwa, ushobora kugira ico bita l'odeur de l'estomac, no kuvuga umushishito ukaremerwa kandi ugacusyana ico bita lenteur, ukanoza imfungurwa ufise intege nke. Si byiza rero nabyo kubikora. Ibyo iyo ugomba kwirinda acidité de l'estomac, ibyo byose ayo makosa nkenayo urayihagarika. Kuryamana imfungurwa ukabihagarika, kurya kare, uryame n'imiburi buri indya zamaze kunoga kandi zavuye mu mushishito. Nywa amazi ku rugero rwiza kandi mbere yo gufungura. Hagarika amata y'inka, hagarika amasukari, hagarika alcool, hamwe n'ibindi bintu byonona umubiri nk'ipiripiri nayo nyine iri mu byonona. Si byiza gukunda canke kuyifungura, no kuyikunda sibyo. Rero ibyo ni bimwe mushobora konona umubiri bigatuma umuntu agira acidité de l'estomac. Iyo acidité de l'estomac rero
ni bya bindi twababwira umuntu ashobora kumva mu mubiri mu mushishito canke ugana no kudoga mu muhogo hariko hari akamubushe ari navyo bishobora kugiramwo ico biti kirungurira mu kirundi hakabamwo kurunguriko. Rero kugira umuntu yivure ubushakashatsi butwereka ko dukwiye kwivuza umutobe ukozwe muri bino bintu bikurikira. Ubwa mbere batwereka kahote, ica kabiri nico bita courgette gashaka kumera nk'umwungu ariko si umwungu, ni umwungu, ni nkakungu gatoya gasumba concombre, kari hagati ya concombre n'umwungu munini ako bita courgette, hamwe n'ikiraya kimwe ugakoresha n'agatazi kamwe k'umutobe w'ikintu bita grenade canke iyo bita jus de grenade. Ni icamwa bita gutyo nyine mu gifaransa, mu kirundi kumbure nshobora kutatora izina ryacu neza, ariko ufashe kahote batwereka ko ufata kahote zitano naga courgette kamwe n'ikiraya kimwe gitoya byose ukabisya, maze kubisya ugaca ucanga n'umutobe wa grenade, hanyuma ukabireka bikanywana ukanwa akarahuri kamwe ku munsi. Ndabisubiramo: kahote zitanu, aga courgette kamwe, ikiraya kimwe gitoya kandi ukagihwata bagikora kwigishishwa, hama ukabisya, maze kubisya ugakoramo umutobe, uwo mutobe ugacuvanga n'umutobe w'ico bita jus de grenade, umutobe wa grenade, hanyuma ukabivanga bimaze kunywana neza, ukabona guheza kunywa ukanywa agatasi cyangwa akarahuri kamwe ku munsi, ukabikora iminsi indwi, hanyuma ukaruhuka indwi, gacusubira iyindi ndwi ukabikora amezi 3, no kuvuga indwi zibiri mu kwezi kumara amezi 3, uba wivuye neza cyo bita acidité de l'estomac, kandi ugacuhagarika bya bindi namaze kuvuga bishobora gutuma ugira ubwo burwayi. Ngo uyu muti mwiza kwirinda no kurungurirwa, kwirinda no kugira ubusasa twashaka kuribwa mu mishishito yacu. Kandi iyo umuntu abikoze araheza akabona ko ibyo yakoze by'ukuri ari byo, kandi agaheza akabona inyungu yabyo. Mureke rero Imana idufashe iduhe kwivuza ibyo yaremye kandi bitugirire neza, dushime urukundo rwayo mu izina rya Yesu. Isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye, mbese mugenzi birakwiriye ko